ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, ni saa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prime ndi ku magenge. Ndabaye mwiriwe mwese muteze amatwi BBC Gahuza miryango kaze muri aya makuru yo kuwa mbere itariki 25 kwezi kwa kabiri mu 2019. Duhere ku ngingo zamwe mu makuru tubafitiye. Imiryango irenga amajana 4 yatswe amatongo mu Burundi, aho leta ivuga yuko arayayo yisubije mu Rubirizi, Tenga na Nyabunyegeri mu ntara ya Bujumbura. Komisiyo y'u Rwanda ishinzwe gucura no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze arabagwanyi yemeje yuko leta yakiriye aba FDLR babiri ariko ngo ntirabahabwa. Ntabwo bari bagera imbuto barakiriwe koko mu Rwanda, ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho. Tayani makuru arambuye nabababwiraho. Muri Botswana inzovu zo bazigaramiye kuruta uko vyibazwa, nubwo leta ishaka kugarukana uruhusha rwo kuzihiga ngo kuko zabaye nyinshi. Tubafitiye n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Florentine Kwizera. Turabaye imfuvyi mudushikiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu, ariko aratubona, ariko aratwumva, niba turenganura twebwavuga kivuga. Ariko tubanze twumve muri make ayaza kwisonga mu makuru avugwa hirya nino kwisi, mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Urakoze Prime. Mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri bitari hejuru ya 5 mbere yuko Ubwongereza buva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, perezida wa komisiyo y'Uburayi yavuze ko itariki yagenwe yo kugira ngo ibi bibe byabaye ikwiye kwigizwayo, ariko minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May yatsindagiye ko gukereza iki cyemezo bitazakemura ikibazo. Ubwongereza bugomba kuva muri EU ku itariki ya 29 z'ukwezi gutaha kwa gatatu. Igihe yari mu nama mu Misiri, Donald Tusk yavuze ko guhindagura itariki ntarengwa aricyo kintu kinyuze mu gaciro gikwiye gukorwa. Kwagura ingingo ya 50 kwigiza ishigwa mu ngiro ryayo ntibisigura yuko hafashwe ingingo mu nama nshingamateka. Nta masezerano bitanga. Gushikira amasezerano yo kutuvanamo kuwa 29 z'ukwezi kwa gatatu tubikoza ko imitwe y'intoke, kandi aho niho nshira ingufu zanje zose. Uwo ni Madamu May rero muranyihanganira wavugaga ko guhindura itariki yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi bidakwiye, kandi ko yibanda ku gutuma icyagera ku masezerano. Noneho umva Donald Tusk we uvuga ko kwigiza itariki ari byo bikwiye gukorwa. Uko igihe gikomeza kugabanuka kugeza ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu, niko bishoboka ko igihe cyongerwa. Uko niko byifashe, ntabwo ari byo twifuza, ntabwo ari gahunda yacu, ahubwo niko ibintu bimeze. Ngira ngo aho turi ubu kubyigiza imbere niyo nzira iboneye. Hagati aho minisitiri w'intebe w'Ubuholandi we yatanze impuruza ko Ubwongereza ngo bushobora kwisanga bumeze nk'ubugenda businziriye bikarangira busohotse muri EU butageze ku masezerano. Abadiplomate ku rwego rwo hejuru mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo bari mu biganiro bikomeye bigamije kwiga ingamba nshya bafatira perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Mu nama yabereye i Bogota, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Colombia yavuze ko ari inshingano zabo zo gushyigikira umugabo urwanya bwana Maduro witangaje nka perezida wa Venezuela. Wavuye muri Peru ahagarariye icyo gihugu yavuze ko ngo ikoreshwa ry'imbaraga ritakemura ibibazo bya Venezuela. Ibihugu biri muri iyi nama bitewe uburakari n'uko Maduro yanze ko ubufasha bw'ibanze bwinjira mu gihugu. Umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Juan Guaido wanitangaje nyine nka perezida w'icyo gihugu, kandi wemewe n'ibihugu bitandukanye byinshi birimo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe ari muri iyi nama. Urukiko rukuru rw'umuryango w'abibumbye rwanzuye ko Ubwongereza butegetswe kurangiza bwangu ubuyobozi bwabwo mu karere ka Chagos Archipelago mu nyanja y'Ubuhinde. Urukiko mpuzamahanga rurirahe rwavuze ko ibi birwa bitatandukanyijwe n'ibirwa bya Maurice mu buryo bw'amategeko mbere yo kubona ubwigenge bwabyo mu mwaka w'1969. Uyu mwanzuro si agahato k'itegeko ku Bwongereza, ariko bufite uburemere bukomeye. Imyanzuro kuko ishobora kugira uruhare ku birindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe biri imbere muri mu kirwa kinini cya Diego Garcia.
polisi i Khartoum mu murwa mukuru wa Sudani yakoresheje ibyuka biryana mu maso mu gutatanya abantu babarirwa mu majana bigaragambirizaga hafi y'ingoro ya perezida bagasuzugura icyemezo cy'amategeko yo mu bihe bidasanzwe. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize perezida Omar al-Bashir yanasheshe guverinoma anirukana ndetse abaguverineri bose. Imyigaragambyo yatewe n'izamuka ry'ibiciro nyuma ariko iza kwigaragambya yamagana perezida Bashir ubwe umaze imyaka igera kuri 40 ku butegetsi. Polisi muri Uganda iri gukora iperereza ku rugomo rwakorewe umupolisi w'umujenerali arukorewe n'umujenerali ari kumwe n'abasirikare babiri. Mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, Major General Matayo Kaligonza n'abamucungira umutekano bagaragara bakikije Sergeant Esther na Maganda nyuma yo guhagarika imodoka yabo bari barimo kubera ko bari bishe amategeko y'umuhanda. Umwe mu basirikare yamufashe mu mashingu mu gihe umujenerali aruca karumira ntagerageze guhagarika abo basirikare. Esther yavuze ko General Kaligonza yanamukubise urushyi mu isura. Umuvugizi w'ingabo yavuze ko abo basirikare ubu batawe muri yombi. General Kaligonza akaba ari n'ambasaderi wa Uganda mu Burundi, n'umugabo usanzwe arangwaho amanyama. Mu myaka 30 ishize yanambuwe amapeti kubera gukubita urushyi umupolisi, naho mu mwaka ushize yarezwe gukubita umuturanyi we. Iyi ni BBC Gahuza miryango arayumva kandi ugiye no kuri Kisoro FM muri Uganda. Igitero cy'inkongi ku musigiti mu burasirazuba bw'umujyi wa Afurika y'Epfo Durban yangije ibikomeye cyane inyubako binatuma abari mu masengesho bumirwa. Umuyobozi w'urwego rwo hejuru w'umusigiti Farizane Maimari Masjid yanditsweho avuga ko ngo abanyamahanga bakoreshaga iyi nyubako mu gihe cy'amasengesho ndetse bakayikoresha nk'ahantu hari umutekano, kandi ko ngo abasengera aho hantu bari mu marira. Muri uwo mujyi wa Durban kandi abagabo 11 bari mu gucibwa urubanza mu kindi gitero gitandukanye n'iki, baregwa gutega ibintu biturika mu mazu y'isoko ndetse no mu wundi musigiti mu mwaka ushize. Prime. Urakoze cyane Prudence nk'ibakora makuru. Idonido rya makuru duhere ku nkuru mwubise muri make ya Prudence Ngiyumva yo muri Uganda. Igipolisi kivuga yuko catanguje amatohoza kubivugwa yuko umupolisi w'umugore ajejwe uruja n'uruza mwibarabara yakubaguwe n'intwazangabo y'ipete rya General Major n'abamucungerera umutekano. Muri video yakwiragiye cyane ku mbuga hwaniro, iyo ntwazangabo n'abamugendanira baboneka bakikuje umupolisi kazi yahagaritse imodoka yabo kubera ikosa ryo gutwara imodoka. Ikampara ni nkuru tuyibaze Catherine Byaruhanga mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Mwi video yakwirakwiye ku mbuga hwaniro, uwo musirikare ku rwego rwo hejuru n'abarinzi biwe bagaragara bakikuje uwo mugore w'umupolisi wo mwibarabara yafashe imodoka yabo imaze kwica amategeko. Muri iyo video yafashwe n'uwari ko arirenganira, umwe muri abo basirikare aboneka yafashe ukuboko k'umupolisi Sergeant Esther na Maganda, nawe ari karagerageza kumwikura. Major General Matayo Kaligonza, umusirikare birambiyemwo, yambaye ishati yera, aboneka agenda iruhande y'ahivyo biriko birabera. Nagerageza na gatoyi kubuza abarinzi biwe gusunura uwo mugore canke ngo yirukane abaje gushungera. Mu yindi sanamu, General Kaligonza yerekanwa yaramvuriye ukuboko kuri Sergeant na Maganda mu gihe abarinzi biwe bagumije umupolisi. Nkuko umupolisi wenyine avyivugira ngo uwo mugenerali yaramukubise ikofe mu maso, ariko ivyo ntaho bigaragara muri iyo video canke mu yandi masanamu yahafatiwe. Umuvugizi w'igisirikare ca Uganda yavuze yuko abo barinzi babiri b'uwo mugenerali ubu bamaze gufatwa. General Kaligonza asanzwe ari ambasaderi wa Uganda mu Burundi, kahise kiwe kagiye karangwa n'utugorane. Mu 1989 yarakorewe ipete bitewe nuko yakubise ikofe umupolisi, nayo mu 2001 bivugwa ko yahohoteye umumenyesha makuru. Mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze naho yagirizwa gukubita umubanyi. N'umusirikare w'intwazangabo cyo ku rwego rwo hejuru, akaba n'umwe mu bagize urwego rwa kera rw'abasirikare, akaba kandi yarafashije Perezida Yoweri Museveni gufata ubutegetsi mu 1986. Mu gihe rero afise igihagararo nk'icyo mu gihugu ca Uganda, benshi baribaza niba ibi yasubiye kwagirizwa bizokorwa kitohoza.
yari inkuru ya Catherine Byaruhanga mwashikirwa na Robert Patrick Misigaro. Tuve muri Uganda tuje mu Burundi aho sentare imanza z'amatongo yahaye imiryango irenga 430 iba mu mitumba ya Tenga, Rubirizi na Nyabunyegeri muri komine ya Mutimbuzi intara ya Bujumbura ikiringo c'amezi 3 kugira ngo ibe yavuye muri ayo matongo ibamwo kubera ko ari amatongo ya leta. Ayo mahegitari agera ku 770 arimo kandi ibikorwa vya societe Ruzizi irima ibiterwa njabukamazi harimo ikawa. Sentare ivuga yuko aya matongo ari ya leta ikaba yayisubije. Abaserukira iyo miryango bavuga yuko banyazwe utwabo kandi yuko batabona ingene bagiye kubaho. Inkuru tubibaze Gildas Iyundi Mpondo. Arasubije muri leta itongo ringana n'amahegitari 770 bwa kabiri imiryango 431 yo mu Kivoga irahebujwe kuvyo yasaba byose. Societe Ruzizi irahebujwe kuvyo yasaba byose. Umukuru wa sentare idasanzwe imanza z'amatongo Pascal Ngendakuriyo arikashikiza ingingo iyo sentare yafashe mu rubanza ruhuza imiryango 100 ishirahamwe Ruzizi na leta y'u Burundi. Urwo rubanza rwari rumaze imyaka irenga 12. Ubu rero iryo tongo ryose ry'amahegitari 770 ryegukira leta y'u Burundi nk'uko bishikizwa n'umwanditsi w'imanza. Bashobora ko hari ibikorwa baharanguriye aramazu nabo nyene bo bikuraho amaguru mashasha hakagukira leta kuko ariyo ihatsindiye. Ari vyimburwa ari biharage ivyo muraraba nk'amezi 3 bivuyemwo bikavamwo. Abanyagihugu ku mitumba ya Tenga, Rubirizi na Nyabunyegeri agashavuka ari kose. Turabaye imfuvyi mudushikiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu ariko aratubona ariko aratwumva niba turenganura tyogavuga kivuye. Twababaye cyane kumva bavuga yuko twebwe dutaramuwe baraje gupima muri kadastre barabona ko hegitari 318 ari iziwacu. Twembere twavukiye nga twagiye guhunga 72 turabana bato bato niho twava muri aya matongo barirukana ba papa amazu baraturira ibitoki baratema. Societe Ruzizi yacihifatira aha leta nahi iwacu hose yacifatanya. Uwaserukiye Societe Ruzizi ari nayo yarifise igice kinini n'icyo kibanza yemeza ko iryo tongo bari barironse biciye mu mategeko. Aturuhombo ni runini cyane. Dukoresha abantu bangana 320. Twosaba rero ko leta yodufasha kuri ico kibazo gikomeye kijanye n'imiryango myinshi izocija mu ibarabara. Umushikiranganje w'uburimyi Deogide Rurema ari nawe serukiye leta y'u Burundi yasiguye ko iryo tongo leta rigarutse ko kugira itunganye neza ku nyungu z'abanyagihugu. Turashatse kubamenyesha nuko leta ifise umugambi wo gutunganya neza aya matongo ikabikora yifashishije mwebwe bene gihugu kugira ngo mugira amakoperative akomeye. Ndabaremesha rero yuko kuva ejo mu gitondo hariho umugwi twashizeho mu bushikiranganje bazoca batangura kuza kwicarana na mwebwe. Amatata afatiye ku matongo hagati ya leta n'abanyagihugu aragwiriye cyane mu karere ka Mutimbuzi na Bujumbura meri. Haraci imisi mikeya gusa habaye kutumvikana hagati y'abanyagihugu bubatse inzu ziherwa amajana iruhande y'ibinogo biyunguruye imicafu byo kubuterere muri meri ya Bujumbura aho leta yabasabye gukinjura. Gildas Iyundi Mpondo, Bbc Gahuza miryango i Bujumbura. Tukiri mu Burundi tuve i Bujumbura tuje mu buraruko mu ntara ya Kirundo aho havugwa ibiziga by'abantu vyabonywe mu kiyaga Rweru Uburundi buhana n'u Rwanda. Ivyo biziga vyabonywe mu bice bibiri vy'ikomine ya Busoni. Abajejwe intwaro n'abanyagihugu bakaba baciye babihamba. Subwa mbere muri ico kiyaga habonetse ibiziga buri gihe bigatera impari zo kumenya niba biba bivuye ku ruhande rw'u Burundi canke ku ruhande rw'u Rwanda. Umukuru w'intara ya Kirundo ni Alain Tribert Mutabazi twavuganye abanza kumbwira ryari ivyo biziga byabonetse. Ari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2023 ukwezi turi mu kwa kabiri uyu mwaka turi mu 2019 aho abene gihugu hamwe n'abarovyi bo muri komine Busoni ku mitumba ya Sigu no ku Mana batumenyesha yuko ku Isigu babonye ikiziga kije gitemba cyuburuka mwa cyamaze kononekara hamwe no ku Mana naho nyene hamwe n'abarovyi babo naho nyene aciye umwanya mutoye naho nyene acatubwira naho nyene ko babonye naho nyene ikiziga kije gitemba kizananye n'amarebe n'urusuri ciburuka. Hanyuma baca barabanza kubaza abajeje intwaro abajeje umutekano
ko muri komine ya Busoni canke muri komine ya Giteranyi duhana urubibe reka mbere no mu ntara yose ya Kirundo ko ata muntu yoba yarabuzwe baca basanga nta muntu yoba yarapfuye muri kano karere mu ntara yacu muri kino gihe muri no minsi tumaze mbere nta n'uwo bigeze bazimiza kubera ibyo biziga byamaze kononekara caracafata ingingo yo guhamba ibyo biziga bihambana iteka byumvikana ko abenegihugu bavuze yuko ata muntu yazimiye muri kano karere kose baciye bibaza ko vyoba vyaje bizananye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda kuko ubona yuko vyaziye rimwe n'ibindi bicafu bije biva mu ruzi Kagera. Hanyuma murabuze ko byari byamaze kononekara bibuze yuko bigoye kumenya ngo abantu bo babaye iki ariko umuntu ashobora kuvuga ati hari ibimenyetso twabonye ko bari baboshe canke ko hari ibiguma bari bafise bavuga ko byari bimeze gute? Yego nuko byari byamaze kononekara mugabo abantu bose nta numwe yaraboshe kiretse ko gusa batuba bari bambaye impuzu neza bambaye nk'uduhudu two hasi gusa mugabo hejuru mu gatuno atambakinye bambaye mugabo byamaze kononekara ku buryo bigoye kugira ngo bace bamenya ati mbega bishwe gute bishwe n'iki bo baravuga ati nubwo bitaboneka neza bamaze kononekara bana ko abantu bari bishwe kuko nubwo bamaze kononekara bakavuga ati bana ko mu mutwe baba bamukubise nk'ikintu. Hari ico muravugana n'abategetsi bo hakurya muhana urubibe kugira mumenye niba bo baza amakuru y'abo bantu bo barishwe canke baragize irindi sanganya niba yabaye isanganya? Oya muri no minsi dusanzwe tutavugana ntibatuvugisha kandi natwe ntitubavugisha. Alain Tribert Mutabazi umukuru w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi mubandanya kumva BBC Gahuza miryango muno twumva kandi muciye kuri Kisoro FM ni mu majepfo y'igihugu ca Uganda bafise internet kuri BBC akaburungu Gahuza nako kuri BBC Gahuza akaburungu.com muratwumva kandi kuri FM ibukavu ni Goma. Tusubire mu Burundi aho hagize iminsi havugwa impari kwitahukanwa ry'abasirikare igihumbi bagabanijwe ku nteko ico gihugu c'u Burundi gifise muri Somalia. Umukuru w'inama ijejwe amahoro n'umutekano mw'ishirahamwe rya Afrika avuga yuko ingingo yafashwe ari ntabanduka. Mugenzanje Mark niyo nkuru turi kumwe hano muri studio yagerageje kwikirana ico kibazo. Mark, amakuru tubwirana yahe? Ego nkuko bivuze Prime twabananije turubaza haba mu Burundi haba no muri Union Africaine mu muryango w'ibihugu vya Afrika aho batubwira yuko nkuko hejeje kubivuga Ambassadeur Ismail Shergi yatumeje yuko iyo ngingo y'ukukura abasirikare bashika igihumbi muri Somalia b'abarundi ari ntabanduka, aho yatubwiye yuko banarungikiye ikete leta y'u Burundi ko ejo ariho rizobashikira. Ikigira kabiri no kumenyesha nuko yavuze yuko umukuru w'inzego zijeje umutekano muri Somalia azitwara ati ariko arashira iyo ngingo ariko arabishira mu ngiro iyo ngingo bafashe. Urakoze Mark niyo nkuru tuandanirize mu Rwanda aho komisiyo y'ico gihugu ishinzwe gucura no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze arabarwanyi ivuga yuko itarashikirizwa babiri mu bahoze mu buyobozi bwa FDLR baherutse kurungikwa muri ico gihugu na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abo akaba ari Laforge Bazeye na Colonel Abega. Umuyobozi wa komisiyo Madame Serafine Mukantabana yavuze yuko abo bantu bakibazwa n'inzego atavuze izarizo ariko yuko mu nyuma bazojanwa mu kigo c'amahugurwa yabo ca Mutobo. Komisiyo ivuga yuko imaze gusubiza mu buzima usanzwe abantu barenga ibihumbi 10 bahoze mu mashamba ya Kongo. Inkuru tuyibaze Jean-Claude Mwambutsa i Kigali. Ubwo yaganiraga n'abanyamakuru umukuru wa komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze arabarwanyi yasabwe gusobanura ku kibazo cya Bwana Laforge Bazeye na mugenzi we baherutse gufatirwa ku mupaka wa Bunagana bavuye i Kampala. Madame Mukantabana nawe yemeye ko aba bantu bashyikirijwe ubutegetsi bw'u Rwanda, gusa yavuze ko komisiyo ayoboye itarashyikirizwa aba bantu. Barakiriwe koko mu Rwanda ariko hari izindi nzego zikibafite kubera yuko hari ibyo zikibakeneyeho, nyuma yaho bakazareba ko bazi Mutobo cyane cyane ko Laforge we kuri Bazeye ni umusivile, nibasanga ari ngombwa ko azi Mutobo ubwazaza, ariko kugeza kuri no tariki ndi kubabwiraho ntabwo bari bagera mu kigo cya Mutobo. Tayani makuru arambuye nababwiraho.
kuva batabwa muri yombi dore amezi abiri asaga arashize irengero rya Laforge Fils Bazeye na Liyetona Koloneli Abega ryakomeje kugirwa ibanga rikomeye. Gusa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Richard Sezibera aherutse kubwira ikinyamakuru Igihe ko leta y'u Rwanda yamaze gushyikirizwa aba bagabo, gusa nawe ntiyasobanura neza aho baherereye. Komisiyo yo gucyura no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko imaze kwakira abasaga 12,000 bahoze mu mashyamba ya Kongo. Nyuma yo kunyuzwa mu kigo cy'amahugurwa cya Mutobo abasubizwa mu buzima busanzwe. Akenshi bivuga ko aba bataha ku bushake, nyamara hari n'igihe bivuga ko batawe ku ngufu habayeho gusa bwumvikane bwa Kongo n'u Rwanda. None se nta mpungenge ko uwatahuwe ku ngufu yakongera kugenda nyuma y'igihe runaka? Gutekereza ngo se ntibasubirayo ubwo bari bazanywe ku ngufu, twebwe amarangamutima bari abantu bagaragaza nuko bashyitsi iwabo, nuko bicuza n'igihe batinze badatashye. Benshi mu batahuka basubizwa iwabo aho bavuka bakajya kubaho nk'abaturage basanzwe. Gusa hari imbarwa bagiye babona imyanya ikomeye nka General Paul Rwarakabije wabaye umuyobozi ushinzwe amagereza, ndetse na General Jerome Ngendahimana wabaye mu buyobozi bw'umutwe w'inkeragutabara. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, Kigali. Tumanuke mu majyepfo ya Afrika muri Botswana. Ico gihugu rero kirafise ikibazo gikomeye c'abahiga inzovu batabifitiye uruhusha, bigaragara mu cegeranyo c'igenzurwa ry'indege BBC yabonye. Ishirahamwe Elephants Without Borders canke inzovu zitagira umupaka ryakoze iryo tohoza ry'imyaka 4 rifatanije na leta, ryavuze yuko igitigiri c'ibikankara vya vuba by'inzovu ciyongeye inshuro zitandatu mu kigaragara nk'ibimenyetso byo guhiga inzovu ataruhusha. Ivyashyizwe ko vya mbere n'ayo matohoza byaranswe n'umukuru w'igihugu, yavuze yuko ari cyo kinyoma ca mbere gikomeye co mu kinjana ca 21. Ivyo bikaba bishyitse mu gihe ico gihugu kiriko kiriga gusubizaho uruhusha rwo guhiga no kugabanya inzovu. Inkuru ya Alistair Lighthead mushikizwa na Yvette Kabatesi. Imirambo myinshi y'inzovu iri mu majyaruguru ya Botswana. Nyinshi muri zo ni inzovu z'ingabo, hafi ya zose zikaba zarakuweho amahembe yazo, ndetse bigaragara ko zishwe mu gihe cy'imyaka 2. BBC yabonye izirenga 60. Mike Chase, inzobere yakoze iperereza akoresheje indege afatanije na guverinoma. Imibare igaragaza ko mu myaka 4 ishize inzovu zishwe zikubye inshuro 6. Bwana Chase avuga ko babonye inzovu 157 zishwe, ndetse bakaba bagereranya ko izishwe mu mwaka ushize zishobora kuba zibarirwa muri 385. Ariko guverinoma irashidikanya kuri iyo mibare, ndetse rumwe mu mpusa ebyiri uwo mushakashatsi yarafite yararwambuwe. Ku gihugu gifite inzovu 130,000, izo zapfuye ni nk'igitonyanga mu nyanja. Ariko nibura n'ubwa mbere hagaragajwe ko hari ibikorwa bitegurwa muri Botswana byo guhiga inzovu. Guverinoma yifuza ko imibare yongera gusuzumwa nta kubogama, ariko kwanga kwemera ibyavuye mu bushakashatsi bishobora cyane kuba impamvu ya politike, aho perezida uriho ubu ndetse n'uwo yasimbuye bahanganye kubera kutareba ibintu kimwe kuri icyo kibazo. Yari inkuru ya Alistair Lighthead. Bunaho tubahonje ku runana rw'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ahubwo kankwa twasekeye ndumva mpangayitse pe. Mpangayikishijwe n'iki? Ndabona uriya musarane wacu tutazashobora rwose kubuzuza kubera ko dukomeje kubura ubushobozi. Ibyo byo nanjye birampangayikishije, kandi rwose ndambiwe guhora njya gutira umusarane bushoboka. Wahora sengeye bimbayeho mu kanya. Bikugenda iki bite? Dore rwose mu kanya nza. Wa muntu nshatse kujya mu bwiherero. Nuko ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho amakuru y'inkino na Jean Claude Mwambutsa. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango.
umugoroba mwiza nshuti za BBC. Ikiganiro cyacu tugihere mu Rwanda mu mukino wo gusiganwa ku magare. Umunya-Eritrea Merhawi Kudus ukinira ikipe ya Astana yo muri Kazakhstan niwe wegukanye agace ka kabiri ka Tour du Rwanda ku rwego rwaryo rwa kabiri n'igice kimwe. Inkuru irambuye ni ya mugenzi wacu Yves Bucyana udukurikiranira iri siganwa. Kudus Merhawi yageze mu mujyi wa Huye akoresheje amasaha 3 iminota 02 n'amasegonda 17. Asiga abari bamukurikiye benshi ho amasegonda 2 gusa. Ni urugendo rureshya na kilometero 120. Merhawi ubusanzwe akomoka mu gihugu cya Eritrea, akaba akina nk'uwabigize umwuga mu ikipe ya Astana izwi cyane mu marushanwa akomeye y'amagare ku isi nka Tour de France. Uretse ikipe ya Astana iri mu zikomeye ku isi, harimo n'ikipe ya Derco Marseille yo mu Bufaransa ikinamo umunyarwanda Areruya Joseph, nayo iri gukubana cyane n'iya Astana, ikaba ari nayo yegukanye agace kabanziriza iri siganwa. Harimo kandi n'abandi bakinnyi bakomeye b'abanyarwanda n'abanya-Eritrea ndetse n'abandi bakomoka mu makipe menshi akomeye ku mugabane w'Uburayi, nabo bakiri ku bihe biri hafi cyane n'uwa mbere. Valence Ndayisenga ukinira ikipe y'u Rwanda amaze kwegukana iri rushanwa inshuro 2, avuga ko hakiri kare cyane kwemeza uzatsindira irushanwa. Nkeka ko nta kintu cyiza gihinduka gikomeye uretse ko tutabonye tape wenda nk'uko abanyarwanda bizera ko iyo munsi wa mbere tubuze tape wakare dushobora kuyibona gutyo, ariko nta kintu kinini kirenze kuko mpamya ko n'uri ubaye wa mbere nta bihe byinshi dusize. Turacyari kumwe mu bihe aba ari nk'amasegonda menshi, aba ari nk'amasegonda 5 dusize gusa. Umunsi w'ejo isiganwa rizahaguruka mu mujyi wa Huye ryerekeza i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, urugendo rufite ibirometero 200. Naho mu mukino wa volleyball, ikipe y'akarere ka Gisagara niyo yaraye yegukanye irushanwa ry'akarere ka 5 ka Afurika nyuma gutsinda REG nayo yo mu Rwanda amaseti 3-1. REG niyo nyamara yari yatangiye neza ibona seti ya mbere yuko yigaranzurwa na Gisagara ikatsinda seti 3 itongeye gukoramo. Iri rushanwa ry'akarere ka 5 ryagitabiriye n'ibihugu 5 kuri 12 bigize aka karere. Ibihugu byitabiriye n'u Rwanda, Uganda, Ethiopia, Uburundi na Tanzania. Gusa bimwe mu bihugu bikomeye muri uyu mukino nka Misiri na Kenya ntibyitabiriye iri mwaka, bikaba byaratumye uburyohe bw'irushanwa ndetse n'ihangana bigabanuka. Mu mukino wa basketball, ikipe y'u Rwanda yatashye amaramasa mu marushanwa ya Afurika yaberaga muri Cote d'Ivoire hashakishwa itike yo kuzitabira igikombe cy'isi kizakinirwa mu Bushinwa. Ibihugu 5 Angola, Cote d'Ivoire, Nigeria, Senegal na Tunisia nibyo byabonye amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi. Mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi, icyoba ni cyose mu ikipe ya Manchester United kubera umubare munini w'abakinnyi ifite bavunitse mu gihe urugamba rwo guhatanira kurangiza mu myanya 4 ya mbere rugeze ahakomeye. Ku mukino warayibahuje na Liverpool, abakinnyi 3 Ander Herrera, Juan Mata na Jesse Lingard basimbujwe igice cya mbere kitararangira. Nyuma yo kunganya ubusa ku busa, Liverpool yagize amanota 66 irarusha City inota 1, cyakora akaba basanga yibujije uburyo bwo kongera ikinyuranyo hagati yayo n'iyikurikiye. Aha mu Bwongereza kandi inkuru ivugwa cyane ni imyitwarire y'umuzamu wa Chelsea Kepa Arrizabalaga wasimbujwe ariko akanga gusohoka mu kibuga. Hari mu mukino wabahuzaga na Manchester City mu gikombe cya Carabao cyaje no kwegukanwa na City hiyambajwe penalty. Iki ni ikindi kibazo kije kwiyongera ku bitari bike uyu mutoza arimo muri iki gihe. Tutarava mu Bwongereza, rutayizamu Wilfried Zaha na bagenzi be ba Crystal Palace baraye birukanishije umutoza Claude Puel wa Leicester nyuma yo kumunyagirira mu rugo ibitego 4-1. Uyu mwaka usa n'utarahiriye uyu Mufaransa myaka 57, dore ko amaze gutsindwa imikino 5 ndetse akaba asize ikipe ku mwanya wa 12. Mu mukino wa tenisi, igishushanyo kigaragaza Serena Williams ku buryo bwanenzwe n'abatari bake nticyari kigamije ivangura nk'uko benshi bari bakomeje kubivuga. Ni igishushanyo cyo mu bwoko bwa cartoon cyasohotse mu kinyamakuru cyo muri Australia kikaregwa na bamwe ko cyari kigamije gushyira imbere ivangura rishingiye ku ruhu. Turabashimiye inshuti mwari kumwe natwe, ikiganiro cyacu natwe gisoreje. Gendana Jean Claude Mwambutsa.
Urakoze cyane Jean Claude Mwambutsa. Mbere yuko dusezerana rubutsa yuko mu Burundi imiryango irenga 400 yatswe amatongo mu rubirizi Tenga na Nyabunyegeri. Leta ikavuga yuko yisubije amatongo yayo angana na hegitari 770. Aya makuru yarahagarikiwe na Florentine Kwizera, jewe nabashikirije ndi Prime ku magenge. Mwese abadukurikiye turabashimiye, twifuriza umugoroba mwiza na butaha.